twarize n'ikindi kintu twabaye hanze ururimi gifaransa genda kivuga neza cyane kandi ndazi no kucandika mu Burundi umaze kuririmba igifaransa n'umuntu umwe gusa nzi wa kera yitwa Ivode yaririmbye indirimbo Viens me voir Mireille indirimbo nari bwa mbere ndayandise hari kera numbahazi kera no genda yandika heze ng'imyaka 15 ndayandise iyi ndirimbo nyine yego Zero na yandikiye ndi muri Europe nari mwanye na Diamond Platnumz ariyo akaparti k'igifaransa naririmbye na Olga avuga kajya akaparti kari akaparti ka Zero mugabo nagakuye muri Zero ndagashira mu ijya ndirimbo première mbeze kubera nakurikira scientifique A math physique mugabo nabirese kubera muziki oya génie scientifique A math physique ariko nakunda scientifique B biochimie mugabo nabwo nakurikiye cyane cyangwa bakubwira turabikora ntibabikore la plupart ibintu twavuganye muri contrat na kimwe bamaze gukurikiza muko twavuganye ushikaho je mbona je vais perdre atora amayiranje mu mufuko nkayakoresha ico kintu jewe vraiment kizotuma je mpagarika ngiye guhagarika vraiment contrat nabo parce que ivyo ndiko ndababwira bakore navyo bariko barakora takuri ayo mahera pourtant barari hakushkubonye ejo bundi no basohoye amahera indirimbo imwe gusa Zero irasohoka rero nivyo bandanye ukone bakwiye gusohora amahera yose nka rekipera izo ndirimbo ziri kwa mili zishika indirimbo 16 Reka ndabaramutse akunze Black TV bana mutumbereye hose urukundo rw'abarundi nye tubakunda we zitatu agabura mu Black TV agabura ku Instagram na Twitter na Facebook ugasanga amakuru atandukanye ava muri Buja Flavor big on the mic ndabona mu kamera abanda ko ibikora kugira ngo amasarama zase neza sound zimeze neza cyane nuko sound n'ama image yacu ubona ko ari kintu kimeze cyane katumushimire cyane kuko ntaco ndakubwira ngo bise neza cyane uyu munsi rero turi mu biro office usanze Lolilo Simba umwe novuga amaze ko ibikorwa byinshi cyane novuga amaze gushika mu byinshi cyane yazungutse isi yose yakora ibiteramo akino mu shaka tuto yakagatoye muri office musanze mwatubwire byinshi no office muri Simba gang nimba ari iki ntisinzi ako bikosa bitubwira Lolo ngenda mwakira Lolo bikoye ni sawa turashima Imana tumeze bien meze neza cyane yego Emana je merci beaucoup twakiriye muri office yanyu ngaha anye warashaka biranezereye cyane gose kuko kimbya atinze kugusanga gasenze ko mpamvu gusanga hano nkaha anyway hameze neza cyane it looks good murakoze cyane natwe turanezerewe kubona mwashitse ngaha muri office yacu nkabandi umucuranzi mu Burundi barabizi byerekeye umuziki niko kazi kanje ariko ndi muri office ni office y'akazi ego itajanye n'ivyerekeye umuziki ego ndi ngaha ndi mu bindi bintu ndi mu kandi kazi voilà great mwanze kubyibaza kumena Lolilo Simba ubushaka umwite Zero sinzi kubita Zero cyangwa gusambira za yagisigura iki mu kirundi ciza Zero bisigura ubusa ni indirimbo nasohoye yitwa Zero hanyuma Zero nkaba ndayimaranye ikintu cy'imyaka ishika 3 na ndayifise iri muri studio mugabo twayirekuye ubwa mbere nabwiye abantu ko ngiye gusohora indirimbo atamucuraronzi n'umwe mu Burundi arakora ego nibaze ko babonye ibyari byo babonye inguvu iyo ndirimbo babonye icyo nashatse kuvuga eko great abantu benshi barayivuze ko ashaka before ko indirimbo isohoka amakavagira asohoka finezagiye navuga makava n'ibyo bisohoka n'amashuri ibintu byuko onye uravye ngene yakiriye ko kuvuga ati indirimbo itari bwakugwe n'umurundi n'umwe kuva wacacu wa Minsi wa Christophe Matata bande ubona vibe yimeze gute mbona ni indirimbo vraiment ifise inguvu ni indirimbo dasanzwe n'ama commentaire ndavye muri YouTube umwe wese ambwira Lolilo
si wari kuba uri hanze muri Europe canke muri Etats-Unis ukaririmba indirimbo ya gutyo wari kuba umupatro atabaho wari kuba wateye imbere cyane parce que indirimbo waririmbye indirimbo idasanzwe indirimbo ifise inguvu indirimbo y'ugundi rwego atari ivyo twemenyere ni next level ni level yo hejuru cyane atari bijya bama bakora abandi kumenya uririmba indirimbo z'igifaransa mwe shobora uririmba igifaransa cishe nk'iki cyageze gute gushaka kurimba kurimba igifaransa nk'iya cyose kuko France ni ndende cyane washizemwo n'amajambo warashaka mwe wanagoye jana nabwiye ndatore wanje kuja muri dictionnaire ndaraba ndavuga ati sasa rero byagenze gute yadusubije ka kera canke bimeze gute icyo nashatse kwerekana ko Lolilo afise ingufu Lolilo azivye ariko arakora Lolilo n'umucuraranzi wa kera n'umucuraranzi afise umwete n'umucuraranzi arondera kandi bijya baririmba ba Celine Dion canke ba Chris Brown canke ba Gabu ni benshi cyane baririmba mu rurimi rutandukanye icyongereza canke igifaransa natwe turabishobora kubiririmba parce que twarize n'ikindi kintu twabaye hanze ururimi gifaransa genda kivuga neza cyane kandi ndazi no kucandika cyane umva kuri jewe mbona nibisanzwe ngoko no ririmba kirundi iki cyangwa gukora kiya ndirimbo situkuyandika ko jewe mugo mpagarara aho nyene ngo ndibaza ni umurundi basobanurira umurundi wenyene n'abari muri baki bamaze kwandika indimo gifaransa kandi ndiva mu ntango ndihere mu gifaransa navuga ko kuvuga ngo ni bake oya mu Burundi umaze kuririmba igifaransa n'umuntu umwe gusa nzi wa kera yitwa Yvode yaririmbye indirimbo Viens voir Mireille mugabo nabwo yari imeze nk'izi tuko turaririmba parce que evolution studio inguvu n'amajambo nyene urumva ni ibintu bidasanzwe novuga ko umucuranzi niba n'abacuranzi bake cyane muri East African tugenda muri Kenya cyangwa mu Uganda cyangwa muri Tanzania cyangwa ngaho iwacu mu Burundi iyo ririmba igifaransa kimeze kujya indirimbo yose akaririmba mu gifaransa kandi akayiririmba nyene ukuva ariko aririmba nk'ururimi rwiwe kuri jewe mvuga ni intambwe nini icyatumye nandika ijya ndirimbo icyatumye nicara hasi niyumvira gukora indirimbo meze kujya ni kubera nashatse kwerekana nivo yanje aho igera ingufu zanje aho zigera bo cyangwa kubereka ko dushatse guhindura dushatse hinduka mu muziki ndundi turabishobora tukabikora mugabo abaduca intege nibajya nyene twamadukorana aba certains journalistes babikora gutyo kugira duhebe umuziki canke abantu bo ngaho iwacu bashaka kutwereka ko ataco tumaze umuziki ataco tumariye n'ibintu by'abandi et pourtant nakazi nkakandi yego nanya cyangwa kwa nyene kwanza wavuze uti aje tuganire nguvuze ngo zigarukira uri kurandika iyo ndirimbo idée yakujemo directement yari kwa mwifasa nyene canke l'idée c'était quoi yari byemeze gute indirimbo nari bwa mbere ndayandise hari kera numba hazi myaka 3 no igenda yandika haize ng'imyaka 15 ndayandise iyi ndirimbo nyene yego zero nayandikiye ndi muri Europe nari muri Belgique niho natangiye kuyandika bo shise ngaha ucibika gute nora partie ya kabiri sinzi ko mumva mu ndirimbo naririmbanye na Diamond Platinum ariyo akapartie k'igifaransa naririmbye na Olga avuga kajya akapartie kari akapartie ka zero mugabo nagakuye muri zero ndagashira mu ijya ndirimbo pour que ikintu kiba special ndabandanya ndayibika niyumvira ibindi bintu ndongereza ko ayandi mamo uko usigarana n'indirimbo nuko ugenda wongerezamwo uburyohe nongerezamwo gushikaho ihinduka ikaba zero ikaba kujyanye imyaka 10 gushika yose ifite ubugiye bwa kujya nyene nize nguvu wari ifite kugira ngo ishogeze ya nguvu zose ko jogi wanje vraiment
ndi bona yumvirije audio mezeza cyane video mezeza cyane congratulations kabisa murakoze cyane n'ubwo buryo washizemo niza inguvu wazo kugira ngo igume imeze kujya nyene numviriza abantu cyane parce que je numviriza impanuro hanyuma hariho byinshi navyo umugore wanje yamfashije bien sûr hari utujambo yambwiye si tu fais comme ça isaba nziza cyane ongereza gutya umva nizijya mpanuro nyene hanyuma novuga ko n'uburyo twashizemo uburyo bukomeye ahantu kuduga ruguru kuri iyo place gukora video kwinjira muri studio aba producer bashika nka batatu bari batanguye kwikora hatanguye Peniel arananirwa bo twitwara ko Big Best nawe arayikora mugabo ntabwo nashimye bo ntabwo twayitwaye rero ko Amiri Pro rero ayikora kujya nyene dushaka kujya yasohose rero tugati wow thank you so much okay anyway mbega kubana akunda kuvuga bati Lolilo nubwo biruko burya amashuri sikenga cyane icyo gifaransa yagikuye niko kuragiye cyane hanze canke barabesha ati Lolilo burya afite amashuri menshi Lolilo yarize nkuko nababwiye narize gushika muri seconde shaka kwinjira muri première mbeze kubera nakurikira scientifique A math physique mugabo nabirese kubera muziki oya je ni scientifique A math physique ariko nakunda scientifique B biochimie mugabo nabwo nakurikiye cyane ndabireka mbandanye ivy'umuziki mugabo narize natembeye ahantu henshi nabaye hanze cyane rero kuri jewe ururimi rw'igifaransa ndaruzi neza cyane great thank you so much guys twacha kumena Lolilo atubwira byinshi indirimbo yiwe Zero n'indi bitandukanye wanashaka by'umuziki wiwe muri rusange twacha kumena Lolilo atubwira byinshi mwana ko ari muri office ziwe na climatiser no gupunguza ni bon anyway Lolilo tubanaje kiganiro cyacu tukikuri n'iyembo nyene ya Zero nubwo ari indirimbo je nawe ama post menshi atandukanye ano posting atandukanye bonga mu gihugu cy'u Burundi nano ari diaspora hamwe nagenda abona ba postinga Lolilo wow gikintu cyiza cyane ngiye usama commentaire urabona ko abantu vraiment bwati wow respect kabisa iyo usama comment nkayo urasoma comments like any positive like that you know uvyakira gute nkawe kuri jewe ndaryoherwa parce que ndako igikorwa nakoze bacakiriye neza igikorwa nakoze ko cyasohotse neza hanyuma nkabashimira parce que nabo barakora bakora nyene bikorwa byiza nkabashimira nkabona ko burya tuba ikintu kimwe ari ibintu byinshi byo tera imbere ego nkaba ndashimiye n'abacuranzi batandukanye babikoze bo ngaho iwacu no bahanze bose ndabashimiye cyane kandi nibaza ko tuzobandanya dukorana turaba ukuntu twoteza imbere igihugu cyacu okay uri kwaraba umuziki uri kwaraduga ninge kurakigwa ninge turi nubwo no kwishimira ngo turi kure cyane gusa mbwa ko turakora kanema ku manda yamukora kandi ndagushimiye wanashaka kuri mu bantu bagwana umuziki kuva ke gushikira nsa ukigwanira nigikubona twokwagira ngo umuziki wacu ndaduga cyane kuko turana ko atakutagira wewe mugabo ni cyabona aho twokora kugira ngo umuziki ubandanye ushika mbara nuvuga kuri twebwe nyene kwanza abacuranzi duhinduke tumenye ico dushaka parce que la plupart y'abacuraranzi n'umuntu wagusa tukivyimbisha ngo amashobiz atazanaze ibintu nyene vy'ubujinga kwiyereka cange kwigira umuntu atari imbere y'abantu ataco bimaze et pourtant wishize hasi ugakora ukabapoze ndazi ko uzagutera imbere ahantu ikindi kintu tukeneye fashanyo abantu badufashe si fashanyo gusa y'amahirano n'amayide cange kuduhanura ibyo ni ibintu byinshi tukeneye cyane cyane jewe ndakunda abantu bamanura bamaye impanuro kuri jewe biruta nuko umpa amahera parce que y'ampanuro iramfasha nkakoranye n'akazi kanje mu mahoro ikindi kintu naco novuga ko tukwiye guhinduka mu Burundi dukunda ivy'iwacu abarundi bakunda ibintu vy'iwabo c'est pas pourquoi sinzi kubera iki umwe wese akunda ivyo hanze akasanga akuza abatanzania canke z'abagande mu Kenya canke aba Nigeria
et pourtant iwanyu murafise abacuraranzi bazi kuririmba iyo mubasapotinga mukaba ziga nguvu baba bakeneye ariko bateye imbere bakwa abandi bantu mugabo ugasanga mwicara ivy'abandi gusa ivy'abantu mukavyibagira hanyuma ikintu c'inzigo tureke usanga bashaka kugwa kamarché umuntu ari muri iyo société ugasanga araguponze oya tubwirwa na muri cité amezoko umuntu aho muha ibihumbi 10 araza kuririmba c'est vrai umuntu yashize amamiliyoni mu muziki wo uvuge ngo ibihumbi 10 ivyo bintu mubireke abantu bakora mu masosiyete bareka amajambo twamaze kumva abantu benshi baza kutubwira naka niwe akuponda kugira nuronge marché canke naka niwe agushira inyuma akagutesha na ni valeur imbere y'abantu kubera ubura akazi c'est quoi il gagne quoi rien du tout bareka ivyo bintu araba akazi kiwe Imana yamufashije akaronga ako kazi muri iyo societe akora akazi kiwe areke guponda akazi kabandi parce que tôt ou tard bazomurondera uyo muntu kandi bazomuha ako kazi babonye ko agakoze neza bazobandanya bamuha marché et il gagne quoi bizomenyekana ko amuvuga nabi na nama azoshika rero kuri twebwe entre nous abarundi en général tukundane tukundi iwacu yadushike kura voilà tureke kupondana tureke c'est quoi ubuzima bw'ubundi bukuraba kora iwawe parce que ejo cyangwa ejo nawe Imana izoguha chacun afise tour yiwe turi ku murongo muzafise umwanya azoshikirirwako anyway tukibandanya n'umuziga toye ndaze ko twabaze byinshi ndabibona abantu bariko bagirwa uko biri kose batumbereye dushaka kumenya amakuru ya Lolilo gushikina saha aho byavuzwe byinshi kuvyekeye umuziki wawe na management zitandukanye bagira baca muri inzu rimwe ubunye byifashe gute uko uherutse naravuganye nawe muri management yasanzwe urimo muri JC Production igihe hasutse cover yawe ya media tour navuga naje bamwe muri yo ngati none kugira mukore cover nk'iyi mwafashwe n'ibiki bamukwiye gutanga agaciro ndakivuge neza nawe nababwiye nko kubashwanira ndimo ko twese usanga dukora bimwe navuga ati muri nka Lolilo ugiye mukora ibintu byiza cyane mukora foto nziza nk'iyi nina nene ukagira media tour nziza ariko bambwiye ati aho tuntotogena neza hagati yanyu ushaka kuduha umuco meze gute vyekewe na management kuko abonye akava benshi nivyo baryoye ko byikose icyo novuga ko management yacu turimo ntabwo bigenze neza pour l'instant ariyo utunenge tutaragenda ku murongo mugabo kuvyerekeye ibindi baramfasha buke turumvikana mugabo icyo nshaka ko dutera imbere parce que oriyo gutera imbere tuko turasubira inyuma kandi cyo kintu ndamubwira manager kuri munsi fuko twicara twiyumvire ni hehe harakanenge tuhakore turabe ko twotera imbere turabe ko twihindura turabe ko twoganya we parce que management nyinshi zonga mu Burundi usanga bashwana babomura badashaka kubaka ni bumvikana n'abacuranzi babo jewe sishaka uko bigende gutyo nico gituma nkiri muri iyo management shaka tumvikana me ntabwo bigenda neza vraiment idorage kubanda ndaguma nabo cemeze gute uko ndashaka ndi makuru numvise bacha banambye ntarinzi igihe indirimbo zero njo ndashaka ko cyane igihe akogwa nubwo nindi ndimbo sinzi yari yonga ntirasohoka peut-être yuko atabufasha bwawe munini gose si tukuvyerekeye kuri videos inyambarire ukubaho kwabo bagiye muri shooting bimeze gute like shaka kuduha inkuru umuco kugira ngo bose babimenyana bamwe batari babizi uko nimba ikintu bavuga ko cyavuze cyane n'ijya cover niho hatangwe kumenyekana yuko hari kitageneza cyabwa yuko cover yakorewe ahandi takorewe n'indani shaka kubimenya bimeze gute cyo novuga ko umwe wese afise akazi kiwe hajyanye kuri muri JC mugabo sinzi novuga ko nabanebwe cange batamenyereye gukorana no mu legend cange n'umuntu amaze gutera imbere parce que hariyo ibintu ushobora kubabwira bakore bakananigwa kubikora bakabireka ngaho cyangwa bakabwira turabikora ntibabikore la plupart ibintu twavuganye muri contrat na kimwe
bamaze gukurikiza muko twavuganye ushikaho je mbona je vais perdre atora meranje mu mufuko nkayakoresha ico kintu jewe vraiment kizotuma je mpagarika ngiye guhagarika vraiment kontra nabo parce que ivyo ndiko ndababwira bakore navyo bariko barakora et pourtant bari kubikora parce que ni contrat ikwivuga ego nibaza ko bazokwikosora twicare tuvugane tubandanye dukorana parce que kwinjira muri management yabo sikuvuga ko ninjiyemo kubera tusambure oya ninjiye kubera tubake turabukuntu twotera imbere turabukuntu two kumvikana entre nous nibaze ko bientôt kubera shaka kuri indi ndirimbo indi video ego turumvikana nihe tubikura parce que n'indirimbo ziracari nyinshi kwa Amiris ndazitora ngo bazigomboye bari bamaze kuvuga ko baza kuriha zisohoke zose mugabo zirakwabye kwa Amiri na Amiri ariko arambwira pourquoi batazana amahera batora indirimbo zabo rero nkiraho nyene mwamenye muvuze indimbo ziniyo zikiri nazo baragombora muri cyo busamba office studio yuko ama audio kuki uza gukora kwa America ndi office studio indirimbo nakoze harimo niyo zero nakoze avant que ngenda muri Jazz okay nakoze ziri kwa Amiri ariko nta ndirimbo kwa Jazz no sera sohoka oya bemeye ko baza kuriha et pourtant nana kimwe amaze gukora je ndabasavye vraiment ico kintu bagikore bahindure barabukuntu ibintu biyangajije babikore cyangwa ijya contrat twireke twandike indi contrat yego parce que ibintu bemeye ko gukorana na kimwe bamaze gukora yego ngoye cyekezo nye mukubwireza cyo kibazo Amini watwagiye muri Jesse wari kwa Amiri muri MA umuja kwa Jesse ubona ko ndamukwa na Amiri ubucuti bwameze gute Amiri yakure kuragenda cyane n'undi mwade mukwa na Amiri nyine kujya mwakorana Amiri yanye Simba Gang kwa na Amiri yari n'umuntu ameze kure umuntu ameze bya yavuganye nabo ntizo ndiko ndakubwira rero baremeranira ko baza kuri ayo mahera et pourtant barari hakushkoboye ejo bundi no basohoye amahera indirimbo imwe gusa zero irasohoka rero nivyo bandanye ko bakwiye gusohora amahera yose na rekipera izo ndirimbo ziri kwa Amiri zishika indirimbo 16 kandi zose namaze kuririmba rero ubumvikana basohora amahera zijya ndirimbo zisohoke tuzikorera ama video hanyuma ikindi kintu jewe nibaza ko kuma management bibaza ko bafise amapare babihetse oya sukonye amapare ushobora kuba yafise mugabo les dépenses zirakenegwa gufungura kwambara mu queen video kwikora nani abantu ba make up ibintu ivyo byose na mahera ni ma dépenses rero babwiye baca batangura urabona no ça se fait pas rero bakwiye guhinduka bagakora ku kazi cyangwa tukagira indi kontra baba kazana amapare yabo tukaraba ukuntu tuvugana nanje nkabandanya nkora ibikoko parce que là on gagne pas wikora ama management yikarakora ni gikibo hano muri rusange kuko turazi yuko umaze gusha ama management atandukanye bazwa n'ibibazo bitandukanye ni gikubona cyo kugira ngo umuziki aba management baba manager bashe gukora neza n'abaririmbyi ntibaze baraharira kuko iyo bigeze ngaho bigeze ku rwego runovuga rurengeye cyane biri simple cyane babe biyemeza ibintu bashoboye babe bavugana ivyo bavuga ko baza gukora babikore apana mwiyemeza ibintu nyuma après bibananira gukora mutangura kumubwira mu musicien irondera amahera ya make up sinzo mahera mu queen video sinzi biki non on peut pas avancer rero tukiye guhinduka tukaravye tukora pour que on puisse avancer ensemble je nibaza ko amahera igihe cy'amahera ashitse nibaza ko baza gushaka zijya pourcentage nyene twavuganye kandi nakoshije amahera yanje urumva ivyo bintu nishoboka rero bakabihinduka yego great lolo twabwenye byinshi mu kurangiza sinzi navuga ico tugiye kiye zero tugende gukwikirana zero ku platform yose canke bemeze gute
Yacyari kuri YouTube gusa. Yacyari kuri YouTube gusa parce que andi ma plateforme sinagendayo nari abonné avant mais abo twari twumvikana niho bariko barajya amahera gushika ubu nico kintu tukivuga amashanso yanje ari kuri izo plateformes zindi ziriko zirinjita amahera et pourtant moi je gagne rien, c'est pas ça, c'est pas la musique. Suko n'iterambere kandi n'amakuru asumana ngo no muri YouTube bamurinze kukurya amahera menshi cyane. Rero kuri jewe nibaza ko akahise tukiye gukora kuri présent tukaraba ukuntu twavansa nabo bantu nyene bakoresha ama platform yanje bakasubita babandanya kurya amahera batakoreye. Voilà, hanyuma ikindi kintu Zero gusa hari izindi ndirimbo zikomeye cyane ngiye kurekura après Zero hasoza izindi ndirimbo ziruta Zero n'ibiki. Voilà, mugabo ndafise ingufu uko namandababwira shiramo ingufu nyinshi cyane namashiramo ingufu nyinshi cyane mu muziki. Hanyuma nibaza ko tubandanya dukorana entre nous si je nyene shoboye cyangwa hariho benshi bashoboye dukorane umuziki nduni utera imbere. Ndashimiye cyane abariko barakurikirana, ndashimiye abafansi bacu, ndashimiye abafansi ba Lolilo Simba, nkabashimiye n'abakunzi b'umuziki ndundi bose aho bari. Yego murakoze. Lolilo, jewe reka mvuga nti ndagushimiye cyane kandi merci beaucoup twakiriye muri office. Navuga yuko giteka kwa namwe reka tubareke manda akazi nazo twisoze. Murakoze cyane nanje ndagyoheye cyane hani muhira nundi munsi muzoze. Ego ngaba nibaza ko tuzopandanya dukorana mu kugwanira umuziki ndundi utera imbere. Murakoze. Merci beaucoup Lolilo. Giteka cyane. Murakoze.